Igeranyo c'ivyo twagiye turabona mu makuru yatanzwe ku radio y'igihugu ku bibuga ngurukana bumenyi vy'isanganiro Bonesha RPA n'ikinyamakuru Iwacu. Ivyo twagiye turabona nuko amakuru yatanzwe ari menshi, nivyo ariko muri ayo menshi yabaye cyane cyane y'umutekano, ugaca usanga ibindi bisa n'ivyibagiwe. Nivyo nyene niko umutekano wari cari kibazo kigoye abarundi, kigoye n'abamenyesha amakuru. Hanyuma hagacajamo n'ikindi cuko amakuru nkayo sinovuga yose, ariko ibice 49 kwijana na makuru y'Ibujumbura. Girana ivyagoranye kuko abamenyesha amakuru boba basigaye batinya gushika ku kibuga mu ntara kugira ngo barondere amakuru, canke ngira ngo nuko uburyo butaboneka kugira bashobore gushikayo. Ibi vyubu bifise ico vyisangije cyane cyane ko vyaje mu gihe n'umutekano utari wifashe neza, ugaca usanga nabo bagiye barakora bitaye ku rutare kugira ngo nayo makuru bayaronke. Ikigira kabiri nuko twaciye dushiramwo n'ibiraba uruhara rw'umukenyezi muri ayo makuru. Ivyo ntivyahoramo. Anahandi ibindi vyari bisanzwe mu maraporo twaje turagira, ariko ubu urabona neza yuko umwe wese yagiye aritanga kugira ngo ashobore gushika ku makuru afatika. Ahamera cyane cyane ku badafise amaradiyo ariko arakora, mugabo ugasanga bijya bibuga vyabungurukana bumenyi biriko amakuru kandi menshi.